igishingo c'iki c'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amen. Benshi harimo abanzi n'abandi baba batari bwumva intahe yanje. Jewe warambwiye yuko Imana ari iguhaye nimero yanje, ariko naragupinze ndagutuka ibitutsi bihambaye. Ariko inyuma y'ibyo narabonye ko ari Imana yari yaguhaye nimero yanje, kandi hariho na benshi ngaha bo baratabawe kubwo kuguha inimero yanje. Imana iguhezagire cyane. Amen. Ego. Nakubwiye ko nimero ari Imana yimpa. Kandi pe kuva naba wese nabwakubona. Oya. Nta naho nari ndakuzi nta n'umuntu no. Ariko nibaza yuko ari nk'umuntu yoba yaguhaye nimero zanje, kuko waranterefonye urambwira uti wowe ufise ikibazo. Nanje nta kibazo nari mfise, ubundi iyo ababasi nari mfise ikibazo. Uko nabona nari mfise akazi, nta kibazo cyari no muhira, nta ni kibazo na kimwe cyari kihari. Ariko umbwira ngo mfise ikibazo, ndavuga none wowe mfise ikibazo gute? Wabibonye gute? Ati jewe ndi umukozi w'Imana. Uri umukozi w'Imana ye ukorera he? Ngo mwijabe ngo kuri Avenidoramo. Avenidoramo yenda yizi ko basoma nabicanye kuva kera ndo mwana. Ndavuga ni rero wamenyereye abo wibaje nanye dumusuma kugusumbye. Genda wiba abo wahora wiba jewe ntushobora. Kubera mugabo nanje imbabarire ubundi warakoze papa. Nukuvuga yuko jewe ubundi narinzi yuko n'abakizwa urumva byari bigoye gutahura, kandi hari n'ibihe bibi byo kuguma twumva abantu badutelefona bari mu mpimba batubigira ibintu byabo. Je nanje nico gituma nacenda gupinga, ndavuga nti ivyo bintu nibiba. Imana yo guha nimero ziwanje gute naje itarampamagara. Ariko maze gushika ibintu Imana yankoreye ni byinshi cyane, kandi hariho na benshi baba bariko baratabara gushika ko nari ndakunza atani ibyo wabo bari ngambira nashoye kukubwira ibyo wabo byose. Urakoze cyane. Jewe nkigupinga haraje ikwezi kose, haheze ukwezi Imana yaciye inyereka ibigeragezo bitatu. Ibyo bigeragezo byasaba yuko njya ku mukozi w'Imana canke ku mupfumu. Ariko ndabaza madama arambwira ati reka rero tubanze turabe ko waba umukozi w'Imana ariwe. Ndaguhamagaye urambwira uti je nakira abantu ku wa kabiri no ku wa gatatu, ariko uno musi dimanche ngo amasengesha heze ca ndakwakira. Shitse mu rushengero numva bagiye gushingina, hari hakiri n'abantu bakenya mwijabe. Dushitse arambwira ati wewe ujya ntihari umwana wagira ugonge, yaramudayimona aza nk'umwana kubera uri mu kuronka umwana. Madamu nawe yari afise imbanyi, muga byari byanse gose ko yibaruka. Uwo mwana se jewe nari ndamuzi ko wamugonga umwana. Nukuvuga ikimenyetso nuko muri repentance hari abantu ntibari bwabe benshi, kandi nararavye urushengero rwose ndaraba nsanga nta muntu n'umwe twari tuzinanye. N'abantu benshi twagiye kumenyana muri repentance, n'abantu noba naratumiye cyane twoba twarahuriyeho banzi, ariko ico gihe nta muntu n'umwe yaranzi muri repentance. Ariko jewe naguma nibaza ngo n'umuntu yoba yaratanze nimero yanje, kubera je naragenda nkinywera inzoga nkakwa kurarayo. Ingorane wahura nazo mwibarabara je nari ndazizi. Oya nazo warutse. Na madamu bundi naguma nibaza kubera we yarasanzwe asenga, naguma nibaza nti ni we yoba yaraje guha nimero zanje kugira umpamagare. Ariko nukuri Imana niyo yaguhaye nimero zanje, nanje ubu ndabyemera cyane. Kavanga kubwira uwo muntu umwana imisi yose wagomba kugonga ufitwaye imodoka ukamubona yari dayimoni, nkakubwira tujya ari dayimoni, kandi igihe cyose umutwara umugonze umwana wawe acagira ingorane maze kugusengera urashobora kubona uwo mwana. Nta n'umusi n'umwe. Amaze imyaka ingana gute? Ubu unyafise imyaka irenga 5. Ukomera amashyi umwami wawe. Haleluya. Amen. Jewe ndashinga intahe y'ivyo uyu mukozi w'Imana yampanuriye. Yarampanuriye arambwira ati wewe uzoba i Bujumbura. Jewe ndabikubwiye kandi uvyizeye. Neza ndavyizere ko nzoba i Bujumbura jewe. Ivyo yanyatuye ko bene data umba mugahahe. Amen. Kandi abamunzu yiwe. Yesu nashimwe. Nanje ivyo yanyatuye ku munsi umwe naraje kumwitura meranya amezi 9 y'inzu, ariko barambwira ngo ndimbwa. Hama ndamushitse imbere arambwira ati ayo marirurize na yanyuma. Akibimbwira numva nyine ko ari indemesho z'abakozi b'Imana,
acarambye ati kandi usanzwe uri umukozi w'Imana reka ndabibona. Hanyuma abona sinavyemeye, hari n'igihe abakozi b'Imana tutemerana. Ntacarankura aho hantu aranganiriza arambwira tumva ndakubwiye ndakwereka ikimenyetso rero ko nkorana n'Imana. Reka ndaguha amahera y'ukwezi kumwe. Uraraba ko atayatora aho nca ndamupinga gose rero mwe mu mutima. Ndamubwira yasa y'amezi 2 atura y'ukwezi kumwe. Kwa nayarose akayanka nkaca ndayajya kubera ubutayu ndimwo. Ayarayatora. Arambwira ngo ndagusengeye ayarayatora. Nja ndatahangira bukiye nahise ndamutelefona. Ndamutelefonye ahita aramfokera ngo ya ngo nsange wansohokeye inzu. Ndamubwira ato iraza tubivugana ngo nsange wansohokeye inzu. Aje ndamubwira ati amva narosantara y'ukwezi kumwe ndagombo yatore bujya ku kazi nibaruka kuduhemba kandi batubwiye ko mu misiza bazoduhemba. Kumbe yambiye ati ndi umukozi w'Imana bijya avuga ngo ngiriyerekwa ko ndi umukozi w'Imana. Acara yatora icarangiye wanyise ngo ndimbwa cyarangiye ndahamuguriye ubu ni homba byarangiye ahamuguriye kandi n'ubu ni hana kandi yari yamuhaye amezi 2 arayanga ndamukozi kuba ati kumushire aragutwara uramenya ko ndi umukozi w'Imana. Aba majambo ngomba kukuvuga ko agomba kwambara umubiri w'Imana. Haleluya. Nanje ndashinga intahe uyu mwungere wanje koko yarambwiye ukuri. Imana yaramweretse uruntu rumeze nk'urudege runguye ko abona ndapfuye. Nari nibereye hari igihanga hafi ya Rusizi mu matongo ndiko ndayagendura. Numva aranterefonye arambarira ati unyaruke n'ingoga ivyo uri mu bihagarike unyaruke dusenga Imana. Byari ibintu nabonye biteye ubwoba. Naciye mvayo njika ku rusengero aca arihuta nawe arava mu byo yarimwe duhurira ku rusengero. Aca arabimbarira namwishuye ngo wewe na data murashoboye. Naciye mvukamaho nyene dusenga Imana. Ubwo rudege rero nta misi yaheze haciye amezi 2 canke ukwezi n'igice rwaciye ruboneka inzu nabamwo yaciye ihengera itariki 30 z'ukwezi kwa12 ku mwaka w'2024 gica kirasenyuka. Ko rudege rero naciye ndarubona muri ubwo buryo nukuvuga ivyo yamvuze ko byabaye ukuri byose. Rusenyuka turi mu nzu. Imana yaradutabaye twese nta wakomeretse. Inzira senyuka n'umusozi wagwako ariko ahantu bari hari harakingirwa handi hose haratwara. Imana iravuga cyangwa irabona? Yesu ashimwe. Je ntaye nagomba gushinga ni ntaye yaho yari naramugoye mu ijoro gose cyane. Ndamubuza amahoro mu ijoro. Ankupira ndamutelefona. Acarambaza ngo umudondera ndi urinde. Aho naringwajije umugore naringwaje na mama. Mama ari ruguru mama yaranamutelefone. Burya ndamubwira jewe narigeze kuze wawe rimwe kandi warambwiye ko baguma banyirukako. Burya acambwira ati raba amazi wowe ufise ngaho mu nzu rondera igikombe ufate usenge. Burya naciye atonja ntori bido y'amazi nshira ku mutwe. Umugore atora igikombe bido y'amazi. Navuga ati jewe aha kubyo ndiko ndabona sinoshobora. Burya nda telefona mama amajambo yose yambwiye telefone nari nayafashe. Bimwe byose yambwira ndabisubiramo ndabibwira mama. Ndamubwira ati we rero nawe fata amazi nkuko nanje babingiriye usenge. Cyanda muhijwi ryuyu mama nawe arasenga arafata nyamazi nawe nyine. Ubu ijo nshinda mushimira. Umugore wandi yaragwaye yarafise ibere umwana arikoze ko yaca ko minduru. Umukoze ko umutwe wiwe ahantu hose yaca ko minduru. Burya ndamubwira mutama jewe nagiye ahantu hose ku bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana yaransengera namu telefone atambira ati wewe nakubwiye aho hantu himuke uranga tijeri biregerege turi kurajamo rero tibanzo ndindira. Ndavuga ati ndamurindire kweli umwe wo kumutakora arashoboye reka nanye ndamutelefone. Cyane ibuka ijambo umukozi w'Imana yigeze kwigisha aho nasengera avuga ati hako muzohinduranya abapfumu musubira ku bapfumu muze mupfume muhinduranya abakozi b'Imana. Ndavuga ati nane ndahinduye no munsi reka ndamutelefone. Ni mu telefone uyu
nagiye numva umugore ambwira ngo reka kunturira nk'iyita telefone itarana gira isoni ugomba unturire ndavuga ati reka rero naenda guturira umutelefoni isona wakupa isona kupa kutinda ranyitaba asenga ayo mazi ubu umugore ubu ariko aratora mitende ubu aragenda mama nawe nubu ni mitende cyo twaravuganye Yesu ashimwe. Amen. Jewe icyo umukozi w'Imana yanyatuye ko nari mfise projet, mfise contrat, mfise na badge. Ndamubwira nti ndaje usengere ko nimirije koronka akazi gakomeye. Harambye ati ntibikunda. Ati nawe bibona gutyo ntibishoboka. Ariko nari ndaraba nti mfise contrat, mfise na badge. Byo shoboka gute kugira sintangura akazi. Ariko arambye ndiko ndabona yuko bitaremerwa gutangura. Icyo nemeye ko ari ukuri. Nuko nugushika no musace haguma kuri amezi abiri. Nuno musa akazi nikaratangura kandi mfise contrat, mfise na badge. Haleluya, haleluya, haleluya. Na byinshi ngomba kuvugana nawe. Icyo ndakwipfuriza nuko ova ibubafu ukaja iburyo mu mbabazi z'Imana no mu rukundo rw'Imana no mu kwizera, hanyuma isengesho rikakugira ku bushobozi. Ngiye kugusengera mwene data, uragomba ko Yesu akwiyereka ukundi gushasha, uragomba kubona Yesu ukundi gushasha. Haleluya, haleluya, haleluya. Birambira ingene Simoni Petero ingene Yesu yamuhinduye. Ubwa mbere yitwa Simoni bisigura ngo ntafadika. Kera Simoni bisigura ngo urubingo canke ishanga. Iba urubingo iyo ruhuye n'umuyaga ruca rugondamira iyo umuyaga ujanye. Kera Simoni rero yaragondama, yarahindagurika, ntiyarashikamye neza. Nico gituma yahevye no kuroba ivy'Imana yamubari aca yisubira, yahevye kuroba abantu aca yisubira kuroba amafi. Kera rero yitwa Simoni bisigura umuntu adafadika, yaranyeregeta, ntiyari bwashikame ngo ahagarare neza, yari renga yarajugumira, ntiyari umuntu ahagaze neza. Ariko Imana imaze kumuhindurira izina, Yesu amaze kumuhindurira izina akamwita Petero, bisigura ngo urutare. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Petero yaciye mu mugabo w'abagabo. Haleluya, haleluya. Yesu aguhindurira izina mwene data kugira ngo usubire kumubona ukundi gushasha. Imana ishimwe, Imana iguhe icyubahiro kandi Imana igushigikire. Ngomba ndagusengere mwene data. Imana nsenga yampamagaye, Imana y'amajuru n'amajuru, Imana ishoye byose, ndasengera umuntu mugire kwico wipfuza kwaba. Ndamusengera umwiyereke ukundi gusha, ari mu mageragezwa, ari mu ntambara, ari mu bibazo, ari mu kudedebukirwa, ari mu gucika intege, ibyo afata bimuca mu myanya y'intoke, ari mu ngwara zikomeye, ari ahantu mu ibohero, ari ahantu muri prison, ari ahantu mu gusubira inyuma, ari ahantu by'ukuri mbere yibaza n'icyatumye abaho ntagisobanukirwe, ari ahantu mbere atacibuka urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana, ari ahantu ari ubusa akabwirwa, ari ahantu abona urupfu imbere yiwe, ari ahantu ari mu madeni, ari ahantu atabona. Ariko ndagomba uyu muntu mwiyereke ukundi gusha, ari ahantu yarondera ashakisha nta kintu na kimwe yafashe. Ariko nk'uko wiyeretse Petero ukamubwira ngo terera iburyo, urafata uwo mwanya nyirabikoze agafata amafi menshi cyane. Ndasenze uyu muntu mwiyereke nanje mwana, akubona ubugira kandi akubona uburyo butandukanye nubwo yari yarakubonye. Mana ndagushimiye kugiye kumugira neza. Asanzwe hari ibintu byugaye, ndabyugurura mu izina rya Yesu, mu buryo bw'akazi, mu buryo bw'imibereho, mu buryo bwa fiançailles, mu buryo bw'akazi gatandukanye, mu buryo bwo gusenga, mu buryo bw'ibintu byiyugaye. Afata bikanka, yamana inyatsi, yamana umubabaro, yama indoto, arota ruguru, arota bapfuye, arota ananirwa mu ishuri, arota afise ingorane zitandukanye. Ubuzima bwiwe bwaramucanze kugira aho yibaza ngo mbega Imana irumva, irahari, irashoboye cyangwa ntishoboye. Ariko ndamusengeye ubwiza bw'Imana mu mutabara, reka umwiyereke ukundi gushasha mu kumukorera igitangaza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakeneye ga mwene data ko uyu mwanya cyane iyi saha ushobora kubona message iyo ariyo yose nsize ko zoba intahe, byoba ubutumwa bwiza, yoba amasengesho bikagushikira. Gira sabone kugira ngo uzashikirwa na message ku munsi ku wundi. Yesu aguhezagire.